Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu mutekano, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwa mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido n'ido. Igitero cyahitanye abanyagihugu 20 kirateje ikibazo gikomeye cane, kuko abarundi batari bake baratangajwe n'inyifato ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho abarundi batari bake bagiye gushingurana iteka abarundi bahitanywe n'icyo gitero, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bakabandanya kwitambira ibyababaje abanyagihugu batari bake, bakabona ko leta y'u Burundi ititwararika uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Akaba ariyo mpamvu benshi mu barundi bahise bamenya ko ibi bintu biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi ari ibintu bibabaje cane kandi biteye ubwoba. Ibyo byose bikaba bivuzwe mu gihe Red Tabara ihakana ko ata abanyagihugu yishe, aho yemeza ko yishe abasoda 9 ndetse n'umupolisi umwe, ikavuga ko ata munyagihugu n'umwe yigeze yica, ahubwo yuko ikemeza ko abanyagihugu bishwe na leta y'u Burundi kugira ngo icafuze uwo muhari wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi. Hari amakuru menshi ahambaye twabateguriye tugira ngo tubashikirize mwido nido. Wowe ico ubusabwa nta kindi, niba wipfuza kuzajya uba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Igitero co mu Gatumba, abategetsi b'u Burundi batangaza ko bituye igipolisi mpuzamakungu kugira ngo batore abagikoze. Umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu yatangaje kuri uyu wa kabiri ko indongozi z'u Burundi zituye igipolisi mpuzamakungu kugira ngo abakoze ubwicanyi bwo mu Gatumba bafatwe, batahukanwe kandi bacirirwe urubanza mu Burundi. Martin Niteretse yise igitero cahitanye ubuzima bw'abantu 20 ku bw'itangazo rya leta y'u Burundi igikorwa c'iterabwoba. Kuri uyu wa kabiri abasivile 19 barahambwe mu Gatumba, uburengero bw'u Burundi, hafi y'urubibi rwa Kongo ku mfashanyo ya leta y'u Burundi. Uwugira 20 umupolisi akaba ategerezwa kuzohambanwa amapeti ya gisirikare nk'uko amakuru ava aho mu Gatumba abivuga. Umushikiranganji ajejwe intwaro hagati mu gihugu niwe yaserukiye leta. Martin Niteretse yamirije ububisha bwabaye muri icyo gitero, ariko abarundi batari bake bakaba barababajwe n'inyifato ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho yahisemo kujya kwitambira mu gihe abandi bariko barashingurana iteka abahitanywe n'igitero ca Red Tabara. Abakoze ico gitero ntibakiri abantu, bafise mubiri ariko umutima w'ubunyamaswa niwo bafise. Uwishe umuntu atari bumurege yunguka iki? Niko umushikiranganji Martin Niteretse yashikirije imbere y'imiryango yabuze ababo, biboneka ko arushe kandi biboneka ko afise intimba ikomeye cane. Iterabwoba. Umushikiranganji Martin Niteretse igitero co ku munsi wa gatanu uheze ni ubusazi bweruye kandi ni iterabwoba rikomeye cane. Ibi ni iterabwoba. Abashoboye gushika aho ibara ryabereye twarabonye ko ibyabaye ari ibisiga ubwenge. Mwibaze abantu baturitsa amabombe kugira ngo bice abana b'umwaka umwe canke abibiri. Ni iterabwoba rikomeye cane kwica umukenyezi yibungenze agusaba imbabazi ngo umureke, ariko ugakora ibishoboka byose ngo umwice. Niko Martin Niteretse abandanije, ariko ubona ko afise agashavu gakomeye cane. Amabi mpuzamakungu ni ugukurikiranwa n'ubutungane. Kubwo umutegetsi w'u Burundi ibyakozwe ni amabi ndengerakamere, ni iterabwoba ariko kandi ni amabi ndengerakamere, ni amabi atababarirwa. Turiteguye muri leta inyamiramabi n'ubutungane gushengeza abo bantu aho bari hose. Hari abakora amabi bagaca bahunga bibaza ko batazoshikanwa. Tuzabakurikirana tubafate gushika ku wa nyuma, baba ababikoze co kimwe n'ababifisemwo uruhara urwo ari rwo rwose. Tuzokorana n'igipolisi mpuzamakungu
kwaramaze kwitura Interpol n'izindi nkozi z'ikibi zaratahukanywe zicirirwa imanza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nico gikurikira mu maguru mashasha, niko vyemejwe na Martin Niteretse yasavye umunyagihugu wese gufasha gutora abo bicanyi bakoze iryo bara, akavuga ko bose aho bari hose bagomba gufatwa bagashengezwa imbere y'ubutungane. Kubw'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, bose barazi ko Burundi ntiburi mu ntambara, dutegerezwa kwiyamiriza ico cose twokwikeka. Abagira iterabwoba mu gihe batukishe amabombe ntibarondere ubwoko runaka, abahutu, abatutsi canke abatwa barashobora kwicwa, abanywanyi b'imigambwe itandukanye barashobora kwicwa. Mu gihe bakoze ivyo bagomba guhungabanya ariko bazohungabana imbere zacu. Umwe mu baserukiye imiryango yiciwe abayo yashimiye leta y'u Burundi kuba yaratunganije ayo maziko kandi ikaba yaragaragaje ko iri kumwe n'abanyagihugu. Bonaventure Minani yavuze ko ibyabaye bibabaje aho imiryango imwe imwe yabuze umuntu arenga umwe. Ababikurikiranira hafi bo mu gihugu bavuga ko bitagira insiguro kubona leta yose yerekeza mu buseruko bw'igihugu c'u Burundi mu ntara ya Cankuzo kuri uyu wa kabiri kugurura igikorane categuwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu uwo munsi nyine w'amaziko y'abahitanywe n'igitero co mu Gatumba. Abanyagihugu batari bake bararengewe n'ibyabaye aho Perezida Evariste Ndayishimiye na leta yiwe bahisemo kujya kwitambira mu Cankuzo mu gihe abanyagihugu bariko barashingurana ababo iteka. Ivyahise vyerekana ko ibintu vyabaye birimwo igipfungu gikomeye cane, kuko Leta Itabara irahakana ko ata munyagihugu n'umwe yigeze yica, mu gihe leta y'u Burundi yo ivuga ko abanyagihugu bose bishwe na Leta Itabara. Ibi byose nyine bikaza vyerekana ko ibintu bishobora kubandanya biba bibi cane mu minsi iri imbere, kuko birazwi neza ko ku butegetsi bwa CNDD-FDD bwagiye bwica abanyagihugu kugira ngo bucafuze imirwi yitwaje ibigwanisho kandi bufate zimwe mu ndongozi zirongoye iyo mirwi. Akaba benshi bikeka ko n'iki gitero cabaye mu Gatumba caba kinyegeje ibintu byinshi cane, aho na leta yaba ifisemwo ukuboko gukomeye cane, kuko Leta Itabara yo irahakana ko ata munyagihugu yigeze yica, ahubwo ikemeza ko yishe abasoda 9 n'umupolisi umwe. Ahandi mu bindi bihugu honabaye iminsi y'ikigandaro mu gihugu cose, niko babibona bakavuga ko ibintu vyakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye ari ibara ku mutemere. Abandi nabo babona ko abategetsi b'u Burundi ataco bitaho kandi bikunda kurusha gukunda abanyagihugu. Akaba ariyo mpamvu benshi babona ko ibi bintu vyakozwe birimwo igipfungu gikomeye cane, kubona Perezida Evariste Ndayishimiye ahitamo kujya kwitambira mu gihe abarundi bariko barashingurana iteka ababo bahitanywe n'igitero ca Leta Itabara. Tuvuye kuri iyo nkuru, amakuru yacu tabandanirize mu nama nshingamateka y'u Burundi isaba leta kuza itangaza ku mboneshakure no ku bibuga abanyuruza itunga ry'igihugu mu ntumbero yo kubahasha, kuko biramaze kuboneka neza ko abanyuruza itunga ry'igihugu aribo bazingamika ubutunzi bw'igihugu. Ariko igitangaje nuko nyine muri abo banyuruza itunga ry'igihugu harimwo n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru, harimwo n'umukuru w'igihugu. Ariyo mpamvu bigoye ko bahashwa. Inama nshingamateka y'u Burundi yashize ahabona kuri uyu wa kabiri urutonde rw'ibyo leta yokorera ko kugira ihashe abanyuruza itunga ry'igihugu mu gihe baba badashoboye gutunganya ibyo leta iba yarabashinze. Ibyo bikaba biri mu itangazo ryasomwe n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geras Ndabirabe, aho rigizwe n'ingingo zigera kuri 9. Zimwe muri izo ngingo ni nko gufata abo banyuruza itunga rya leta, kubategeka gusubiza ibyo bibye, guhanwa ndetse bakaza batangarizwa ku mboneshakure no ku bibuga. Izindi ngingo Geras Ndabirabe avuga ni izijyanye no kubaka ibyo bafise byose mu gihe abanse gusubiza ibyo bibye, kubabuza gukorera ahantu na hamwe rero no kubaka uburenganzira bwo gushinga amashirahamwe yabo, kuko bimaze kuboneka neza ko abanyuruza itunga ry'igihugu badahanwa. Akaba ariyo mpamvu bibandanya kwibonekeza mu ndongozi zitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, bikaba biri mu byazingamitse ubutunzi bw'igihugu, aho
aho ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi bugeze aho umwanzi ashaka kandi bikaboneka ko bigirwamwo uruhara n'indongozi zo ku rwego rwo hejuru zidashaka gufata abanyuruje itunga ry'igihugu ngo zibashengeze kuko ziba zizi neza ko muri abo banyurujwe itunga ry'igihugu harimwo nyine indongozi zikomeye zo ku rwego rwo hejuru zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Amakuru yacu tabandanirize Cankuzo aho ahari kubera igikorane co gushimira Imana aho umuryango mukuru w'igihugu c'u Burundi uriko arashimira Imana ariko abarundi batari bake bakaba babazwa n'amafaranga batangishwa aho batangishwa amafaranga menshi cyane mu gihe bisanzwe bizwi neza ko amafaranga yo gutunganya igikorane cyo gushimira Imana asanzwe ateganywa aho ari miliyoni 300. Ibyo byose nyine bikaba byerekana ubusuma n'ubunyonyezi buriko burakorwa hitwaje igikorane cyo gushimira Imana cy'umuryango mukuru w'igihugu ariko abenshi bakavuga ko ari bwa bujanja n'ubuswahili bwa Perezida Evariste Ndayishimiye batozwa ku ngufu amafaranga yo guterera mu gikorane c'umuryango mukuru w'igihugu. Mw'ikete ryandikiwe umurongoye ibiro bijejwe indero mu ntara Cankuzo ubuseruko bw'u Burundi, Buramatari yasabye ko abakora mu gisata co kwigisha bose hamwe n'abandi bakozi ba leta bakorera muri iyo ntara co kimwe n'abakora mu mashirahamwe ategamiye leta guterera kugira ngo bashigikire mu gikorane cama gitunganywa n'umukuru w'igihugu mu mpera z'umwaka. Mu Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi umugambwe CNFD niwo uriko uregeranya iyo ntererano mu banyagihugu na cane cane abadandaza. Ishirahamwe rikangurira abarundi guhindura ingendo Parisemu risaba ko izo ntererano zohagarikwa ku neza y'abanyagihugu kuko biboneka neza ko ari ukwibwa buriko birakorwa n'indongozi zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Izo ntererano zegeranywa hisunzwe urugero umukozi w'indero mu ntara atanga ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi, abigisha bagatangishwa ibihumbi 3 mu gihe umukozi wo hasi atangishwa igihumbi nk'uko tubibwirwa n'abigisha. Ishirahamwe Parisemu rihamagarira abarundi guhindura ingendo ririyamiriza iyo ngingo ya Buramatari wa Cankuzo. Faustin Ndikumana arongoye iryo shirahamwe avuga ko uwo mutegetsi atategerezwa gutangishwa iyo ntererano kuko abo bantu nyine basanzwe bariha amakori n'amatagisi. Uwo asanzwe aharanira agateka k'azina muntu amenyesha ko amafaranga agenewe ibikorane by'umukuru w'igihugu ari imiliyoni 300 z'amafaranga y'amarundi. Kubwa Ndikumana iyo ngingo iranyuranye n'amategeko agenga amafaranga leta ikoresha. Yongera ko abategetsi bafata ingingo bene izo baba ari abikundwakaza kuri bo basebuja. Abategetsi bene abo harimwo uwo mu Buramatari birengagiza ko abanyagihugu bari mu bukene butagira izina. Niko yongera kuvuga akamenyesha Buramatari wa Cankuzo yategerezwa guhagarika iyo ngingo yafashe kuko abarundi bari mu bukene bukabije cane kandi amafaranga umukuru w'igihugu akoresha mu bikorane atunganya aba yateganijwe na leta. Igikorane c'umuryango w'umukuru w'igihugu kizoba kuva kwa 26 gushika kwa 28 mu ntara Cankuzo no mu Cibitoki biruko kuko naho bariko baratozwa amafaranga yo gutunganya igikorane c'umukuru w'igihugu. Mu Cibitoki abanyagihugu muri rusange na cane cane abadandaza bo muri iyo ntara yo mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi baridoga kubera ko bategekwa gutanga amafaranga mu mugambwe uri ku butegetsi kubera ico gikorane. Kwegeranya intererano byashinzwe abarongoye CNDD-FDD bagenda inzu ku yindi bashikira buri mudandaza begeranya amafaranga ku ngufu. Umunyagihugu wese yaba uwari ku mugwa mukuru w'intara canke mu makomini ategerezwa gutanga amafaranga kuva ku bihumbi 3 gushika ku bihumbi 10. Umwe mu ndongozi z'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi seneri ariyamiriza iyo nyifato agasaba ko bihagarara. Ibyo bitaraba abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi canke abayoboka nyine aho nyine uwo munywanyi w'umugambwe seneri avuga ko ibyo ngibyo bitareba abari mu yindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. CNDD-FDD yategerezwa kuyatangisha abanywanyi bayo gusa kandi igahagarika iyo ngendo imaze ko imyaka 20.
tumubajije Buramatari uri Kareme Bizoza yavuze ko agiye kubaza abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara kugira ngo amenye uko byifashe. Abarongoye umugambwe uri ku butegetsi mu ntara bavuga ko abanywanyi n'abayoboke b'uwo mugambwe ari bo bonyine batanga iyo ntererano yo gutunganya ico gikorane. Abashingamateka bo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi basabye umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu gusubiza ku murongo abo arongoye. Umushikiranganji w'ikigega ca leta nawe asabwa kugabanya ayo mafaranga imiliyoni 300 zigenewe igikorane biboneka ko akaba ari akaryo ko kuri CNFD ko kwiyamamaza aho benshi bavuga ko ayo mafaranga ajya no mu mifuka y'abakuru bakomoka mu mugambwe uri ku butegetsi kandi akaba ari amafaranga bakoresha biyamamaza, akaba ariyo mpamvu basaba ko ibyo bintu byahagarara kuko biboneka neza ko biriko birahombesha igihugu ku rugero rwo hejuru. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye, ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo.